narakunda gutigita gose nari umwana akerebutse cyane agaca ababwira abashitsi ati kajya kanana iyo ndakaronkamwo umuhungu niko yahora ivyo abaderange none basaza bawe yabivuze nk'uko barabibona nabo nyene ko nari n'umwete n'umutware yantwaye yahavuye intazira izina ngo inamwete donc iyo umuntu afise umugabo kenshi urugo kwitirirwa umugabo none kugira bayite ko hanje canke wite ko hanje byagenze gute navyo ntivyahavuye bizamwa kandi kantu nta critique canke ikindi kintu caje utubwiye ko wagize mariage à 19 ans kenshi barakunda kuvuga ngo iyo umuntu yubatse ari umwana biramugora wewe byarakugoye byaroroshe nubwo bukerebutse nivyo nk'ico wumva byakugoye cane ivyangoye nkishika mu rugo naribagira yuko ari jewe mabuja wo mu rugo ruko vraiment naravyibagira ego nkasanga ndiko ndakina mu rugo uriko urakina genre narakina birya vyahoro coga tugasimba umugozi n'abana banantunze baje kubi wanje n'umukozi ego nukuri natanguye kumva ko ndi mama umufasoni nyawe nk'ija 5 ans nari ninjiye mu bafamily de ego 5 ans mu rugo nukuri kuko ndibuka ko n'umutware wanje ahantu yakorera hari ubwo baza kumurondera ugasanga baje kumurondera bakambaza ni hari oya si hari ngo none duhamagarire madamu wiwe tumutume ko cyababwira nti ntuma jewe ukabona nyene ko batangaye ntibatahura ko yaba ari wewe none byabivanye n'ubuto canke nataye yawe nari gatoya narakana no mu maso nawe ntivyamuderange nkuba gusanze ariko rasimba umugozi oya numvise imodoka yiwe yaserutse ariko araklaxona na caniruka imbere ko bagurura portail jewe ngiye kudandaza avec 100,000 francs est-ce que 100,000 izogere ncangenda gukora ibingana n'uburyo ofisi ntatinya ntaraba ngo banaka barancisha mu ijisho umwete wanje mukagabanya gusinzira ego itiro ndanuma nkabibika ubimenya utabimenya ko nasanze biragarda ubucuti muganga wacu hazamo hypocrisie na hypocrisie nakubariye ko jewe sinde mu bantu b'inzigo yakazikira bene ukuri Salut tout le monde, muraho murakomeye, j'espère que meze neza, muguwe neza, mushimana nkuko natwe dushimana muri BI, ni Gloria Munezero kuri micro, nkabandi mu gipangu ciza, nkaba natewe iteka ryo kwakira umumama Atessa na musanziwe ntiyadusanze wacu mugabo twamusanziwe nashaka rero kubera ari rya mbere dukoranye tumuhe ikaze yidondore abariko baratwumviriza kugira ngo ushobore kubabwira igituma naje kumurondera ngo dukorane. Gloria ni sawa meze neza nawe ni sawa meze neza uratesa ndashima ni Yezu yabigize amen meze neza murashobora kwidondora bari nitwa Sabimana Marie Ange Gorette ndi mufasoni wo muri runo rugo ni muri quartier Miroir yo muri zone Buterere ndahamaze imyaka 8 nije natanguye kuba muri iyi quartier uwa kabiri yaje après amezi 4 turi mu gahinga yego nkaba ndi mama w'abana 4 mama Shiva niryo rizwi cyane nkaba mfise n'umugabo mutware wanje yitwa Nkurunziza Nkurunziza mama Shiva ni sawa mugabo dukoresha irihe zina ryibangutse Ange mama Shiva dukoresha Ange ngira yego Ange umeze neza ndashima utubwiye amazina ane uri generation 2000 canke ufite amazina angana gutya cyangwa
ni umukecuru nuko gusa ndisekagana niwe wabatirijwe ukuze canke wabatirijwe urumwana nabatirijwe nkuze mugabo barayampaye ego donc ni umuntu yakufashije kuyatora canke wowe wariyumviriye uravuga uti je ngira ndayatore uko nayisanzemwo nakuze nsanga ndayafise imbere yuko dushobora kuganira nawe mwavyumvise Ange ni umumama bangaha muri quartier Miroir yatubwiye ko ariwe yatanguye kuba ngaha ahantu yari donc niwe yatanguye kuba muri quartier Miroir uje ngaha abantu baba mu buterere cyangwa muri Miroir uvuze kuri main d'œuvre kwa Ange bavuga kwa Ange ati ibintu byinshi abantu bashobora kumumenya ko nico gutuma naje kumurondera kugira dushobore kuganira rero nashaka tuganire kuri parcours yiwe parcours ya Ange reka duhere mu bwana bwiwe Ange yari umwana ameze gute yavukiye mu muryango umeze gute yakuze ameze gute yizehe ivyo byose tubwire jewe nakuriye mu muryango urimwo abana benshi ego jewe ngira umunani ego ndi umwana w'umunani ego narakuze kujya abandi bana babaho navukiye mu gisagara aha mu ruhande rufatanye na Kamenge ku mupaka wa Kamenge na Cibitoke ego ariko nkurana n'abavyeyi b'ubuntu n'indero b'abakristu hamaca nkura nanje ndi umukristu ego donc urakunda Imana cyane gose ibindi byose urakunda Imana kandi urumusangije manda yanje yaraheze birahera birashika ukabandanya canke kubera disponibilité ugavuga ko ufatiriye muga bitabuza ko n'uyu munsi nshobora gusubirayo ego donc uri umunyamuji uri umuswahili donc wakuriye mu giswahili wakuriye mu barundi babavyeyi tuganirire gato yabasi mu muryango byari bimeze gute avo bara abavyeyi bameze neza cyane mama wanje aracariho wewe mvuze ngo bara bameze neza n'ukubera papa yaramaze kwitaba Imana ariko yakuze naciye ubwenge sanga ari umutama d'abord yari umuntu umupapa mwiza cyane ubwiza bwo mu maso no ku mutima adukunda yatwitwararika yatwigishije kubana neza cyane n'abantu twabana n'abaswahili twabana n'abakirisu no kuvuga abamizirima twaravuga igiswahili twakuza twigisha ikirundi kandi donc kubera wari ku mupaka Cibitoke na Kamenge none wacu uvuga ururimi twakuze tuvuga igiswahili gusa ariko tumaze guca ubwenge aratangura kudufatira ibihano tumaze kuja muri secondaire aratangura kudufatira ibihano atubwira ko utavuga ikirundi adafungura twaca tutangura kuhiga buke turakimenya hama je naragiriwe ibakwe rero maze gukura ndunguruza ca ndonka akazi muri Kayanza Loton hamaze Kayanza Kirundo nahavuye menye Kirundi nyaco donc no kuvuga yuko wewe byarakufashije kuba barakwigishije kuvuga Kirundi cyane gose kuko ikirundi cyose ndakivuga neza cyane ego merci beaucoup hama mu by'amashuri wahavuye wiga gute byagenze gute kugira ngo ukore nk'ibyo ukora warakize mu ishuri byagenze gute na amashuri narayize nta menshi ifise nta menshi ifise mugabo arantunze ego ufite nta menshi uvuze ubushatse kuvuga nta kaminuza nagize kandi amashuri siyo agira umuntu ubwenge bw'umuntu nibwo bugira umuntu ego ndafise ka diplome ya 2 mugabo byaramfashije cyane kubera kuva mu buto nakuze tuba mwisite dukunda kudandaza no kuvuga twaje ku ishuri twiga muri primaire twaradandaza rutuntu twadandaza mwebwe sinzi ko mwoba mwakuriye mu gisagara mugaba abanyagisagara barabuzi twaradandaza utuntu bita injugu indimbako icapati umusigati ibarafu nkunda kudandaza donc warava muhira barabikwemerera none muhira canke mwari nyegeza byagenda gute oya ntibatwemerera imisi yo kuja ku ishuri no kuvuga pendant les vacances pendant les vacances baraduha nibo banaduha n'umutahe cyangwa ukasanga hariho umutonto wanje yitwa Bweso yarakunda kuza akansigira igihumbi hariho nundi yitwa bita Kopa akunda gukina cyane akunda basket cyane
yarakunda kunsigira amahera ayo mahera jewe niyo yatangiye kumbera umutahe utwo tuntu mugabo vacances tuduhera twarabika kera tugashira mu tuntu bita amakesi vacances iheze twaja tuja mu isoko mu Kamenge rero shoppinga akarato akahuzu vacances nyene gahera ko wari mu muryango ubayabaye canke w'ababosi canke oya nokuri nari mu muryango ubayabaye cyane wari mu muryango ubayabaye cyane gose kubera ariko papa yari umufonctionnaire wa leta mama nawe yarakora ibikorwa bitandukanye merci beaucoup rero shaka rero tuduge kuri carrière ya Ange n'umudistributeur wa Soso Ange n'umwubatsi Ange n'umufournisseur wa Kinji murabona ko n'ubu tunayiriko ngaha muri quartier yose ya quartier Midward donc ivyo byose byajemo gute navyo byatanguye gute duherere ku ntango ingene watanguye kwiyumvira kuba umubosi bon Timon urumva watanguye utuntu duto mugabo birateba biraduga biraja hejuru byatanguye waramaze kugira mariage byatangure ngaho Bujumbura warakoze ruguru kuko watubwiye ko ari ruguru ubwo bwenge bwaje gute gukora ivyo byose ubwo bwenge bwatanguye nkiri umwana muto nta munsi n'umwe jewe nigeze mbaho ntafise utuntu ndiko ndakora nadandaza utuntu mugabo maze kugera mu bigero ntanguye gukora akazi muri Sogestar narakoze no muri Copec narabona yuko udufaranga bampemba tutombumba hanyuma natanguriye mu Kayanza hari imbaho nyinshi hari amakara hari ibiraya jewe weekend zanje vendredi naheza kugara ibiro nabamanutse ngarutse mu gisagari wacu kandi sinamanuka ntazanye narapakira imiduga imifuko y'ibiraya cyangwa nkapakize imbaho nkaturiza amakara nkarungika Ibujumbura guhama nkabisigana na mama ibitaheze hama nkaca subira umukobwa cyangwa uramaze kugira mariage umukobwa nkaca subira ku murimo wa misi yose muga harageze igihe rero nca ndahagarika ndavuga ni jewe ngiye kwikorera kuca ndatangura ndatangura depo y'inzoga ndarangura amamesa mu Rumonge ibigunguru nkadandaza hama haragera stade rero turubaka inzu mu Kirundo turayibamwo twarahabaye igihe kitari gito mu Kirundo nka 9 ans ndahavyarira abana no kuvuga tana yanje ntigeze hinduka wagumye muri bya bindi nyene nagumye muri ndasubira turaronka periode umutware wanje baramuha mutation aramanuka ngeze mu gisagara rero ndasubira kuhabonesha iyo umuntu yamaze kuba ruguru urumva deja ko mwe mwaba mwubatse we nuko urumva wari wanavukiye no ngaho Bujumbura umuntu arashobora kuba yovuga ati none no kuri donc abantu aba papa bararonka mutation kenshi aba mama bagasigara ruguru wewe kubiri kutahisemo kuguma ruguru wahisemo kuguma nokore naguma ruguru sindo wa ruguru ndafise abavyeyi bahakuriye naho nyene nokuri noba mbeshe iwabo nahamenye mvyaye umwana agira gatatu ico gihe nari maze mu rugo nka plus de 12 ans niho namenya iwabo na papa ku Gatumba niho kwa mama nari narahagiye mugabo sinahametriza nari narahagiye rimwe urumva ivyo kuguma ruguru n'ukuri wowe wari kuyo kubera bari kuba bamhohoteye nawe no yakabisa wari umaze imyaka irenga 9 ugiye umuntu wese ahindura ibintu byarakoroheye kwiyintegra kandi canke byaragora ngarutse mu gisagara oya vyarangoye kubera nari namaze gufata comportement kabisa nari namaze kuba umwana wa hariya kuko naho ni heza cyane ni heza ni hafi y'ama frontiere umuntu arajabuka akabona utuntu n'utundi hama mu gisagara sinahasiba mugabo narumva ko ndi fiere no kuba ku Gatumbi wacu mu gisagara ca Bujumbura
Okay, ha muragarutse ucuratangura donc ico gihe urumva wavuze ko wakora ivy'imbaho byo guturira amakara n'ibyo kuranguza amamesa n'ibiki ivyo bindi none byo kuba ivyo bindi vyavuye bizamwe gute ibujumbura ivyo bindi naciye ndabihagarika naciye nari mfise papa w'umwubatsi akunda kubaka yari mu engineer donc yari umwubatsi yari umufundi asanzwe mugabo ameme temps yarakora muri STB yari umuchef de service urumva ko twari dukomeye gose twari abana baba fonctionnaire tunywa amata yo muri leteri tubwira gutya yego nukuri hama igihe kimwe tukigaruka twarahuye n'igihuhusi c'ubukene biratamwo ndanagwara ikintu nari nashoboye kwimura byari bidaje namanukanye ibidaje vyanje nakoresha vy'idepoye sinari bwasubire kumenyera gose igisagara ndagurisha byose ndaronka umutahe hama maze kuronka umutahe ca ndinjira muri ntuzenya mu bwubatsi ico gihe kubera papa wanje nta munsi n'umwe yubaka inzu abana biwe niho baba bari yubaka muri ndibuka na musaza wanje papa ariko arasakara inzu twabamwo nari muto mugabo narabona inkovu yarambara ingene yamuteyemo umusumari hamwe gutera inyundo yateye mu musumari mu rutoki rufatana papa nyene aramuvura nta kintu yakora ibikorwa bitandukanye mu bana ba papa jewe naho ndi umukobwa je nibaza ko ari jewe noba naramutwaye tanaziwe zose zahereye kuri jewe kuko ndibuka ko naho haba hari abashitsi kera yarabwira abashitsi narakunda gutigita gose nari umwana akerebutse cyane agaca ababwira abashitsi ati kajya kanana iyo ndakaronkamwo umuhungu niko yahora ivyo abaderange none basaza bawe yabivuze nk'uko barabibona nabo nyene ko nari n'umwete n'umutware yantwaye yahavuye intazira izina ngo inamwete niko kwita donc akwita inamwete okay dohava tubigaruka ko gatoya kuri ivyo kuri iyo stade donc warumbwiye ko wahuye n'igihuhusi c'ubukene uvuze ko wahuye n'igihuhusi c'ubukene ubushatse bumeze naragwaye bensaba kuja kwivuza mu mahanga two nari mfise twose nanzu turagurisha iyo twari dufise Imana muhezagire uwo mutware mwiza yemeye kumvuza gahebo twari yarondeye twari twaronderanye yego hama rero mu nyuma niho rero nacanja muri domaine yo kubaka kubera urwo rukundo ivyo akazi ka papa gutangura nahereye kuri atelier de soudure hariho ukuntu nari mfise umuvyeyi yaratanguye kugwaragurika murazi ko abana iyo umuvyeyi yagwaye murafatanya mugateranya uburyo jewe rero wumva ntashaka kuguma nsaba umugabo hama cangenda ntora kit yose ya papa materiel yahora akoresha yarafise poste à souder yarafise mereze yarafise ama serre joint yarafise ata formation bwita akintu na kimwe candagenda atana kimwe candagenda ndatora abakozi canugurura atelier iyo atelier rero ntangura gukora turakora imiryango tugakora amadirisha ahantu amazu nahereye ko namazu yo muri quartier Neuf kuko nari nayishize ahantu muri Neuf nyene hafi abarengana n'amakinga bagasudira uwo munsi ntashe nkaca nsanga ntahanye udufaranga nkaca shira mu mufuko ko nta kandi kazi nari bwasubire kujamwo nari nahagaritse kubera ko kugwara nkeneye gusubira ko reprena ubuzima bica biratangura rero biratera imbere ndashiramwo abakozi amashantier hajya gusumisiona ndatangura gusumisiona mu mashuri hama ivyo kubaka nari ndabitsi urumva ko ivyubakwa byose narabibona amaterme ndamenye cashaka rero kwidokimenta rero ku mantuzenya ku ma réseaux sociaux ndagera rero ku rwego ndabona ko pashije offre ije nka somisiona nka pasa canke nkaronka sous-traitance yego gushika uyu munsi niyimbamwo nije nicapiye nije niyubakiye
aha muri quartier ndamaze kubaka inzu zirenga 6, ndamaze kubaka amashuri, ndafise n'ikiraro maze kubaka ngaha muri zone Buterere. Hariho amasengero. Yego. Ico gihe ugitangura kugira ivyo bintu, donc umuntu nk'umugabo wawe cyangwa wewe nyene ubwiwawe ntivyagutera ubwoba yabifata gute avuze utanguye ntiwiyumvira uti jenze hava mfata inzu y'abandi mbomokereko canke igire oya nukuri vyaje gute nta bwoba nashobora kugira kubera nari mfise ubwenge nari nciye ubwenge nabanza kurondera umu entrepreneur ansuiva nkamupeya ukuvuga ivyo nagira vyose nabafise umunsuiva natanda yuko ndabimenya neza ku rwego uyu munsi ndiko. Donc wari ufise umuntu akwakompanya nk'umukoci akagukoca akavuga ati ibinyenye ni sawa meka meme naramupeya naramupeya. Okay ucuratangura kubaka ubunye ugeze ku nzu zingaho maze kubaka. Ndamaze kubaka amazu ashika nka 30 mu ma 37. Ndamaze kubaka amasengero 3. Ndamaze kubaka amashuri ashika 8 n'ibiraro 2. Okay. Ningaha nyene rero twari narinda kubajije umugabo wawe none yaca bivuga kwiki abibonye bigenze uko. Yari fier. Okay. Urumva hari igihe uba fier n'umuntu kuko wabonye yuko ibintu byatanguye kuza mugabo ugitangura kumubwira imigambi ufise. Oyo akoba koko na yareka kugira koba. Yavuga ati ariko kabizi ivyo bintu uko rakora. Wowe nuzohava umwegera cyangwa bakagufunga cyangwa gutya. Nkambwira nti jewe hajya ikintu umuntu iyo acitumye akarungika umutima n'ubwenge n'umubiri. Nta kintu ngaha musi y'izuba umuntu atashobora gukora. Ibintu byose bisaba umwete. Umwanya ukwiye ukitangira ico gikorwa. None ivyo bintu byose ga Ange wabifatanya gute n'amabanga y'urugo harimo abana apana umwe donc amabanga y'urugo amabanga yo kubaka donc kurera abana kubaka no kubaka inzu kuba umufundi kuba umudondezi w'amahera kubera kenshi baravuga yuko ivyo bintu kenshi bizafatana sivira umumama. Ico nasanze nuko ibintu vyose umuntu afata programme nta kintu na kimwe kitagenda neza iyo uba ufise urutonde imbere yawe. Hariho amasaha y'akazi, hariho n'amasaha yo kuba mu rugo, hariho amasaha yo kwitwararika ivyawe muhira. Uko kubaka kose umuntu ntibisaba yuko ararayo yirigwayo. Ego hari ubwo bikenerwa ko ari nk'iziri muri interieur naraduga nkafata vora jewe nyene nkaduga abakozi nkasiga ari periode yo kwemplanta niyo mu bisanzwe bigoye nkaheza mpejeje nkasigayo mbafise aba responsable nanje kuri terrain. Hanyuma aya matelefone arafise akamaro turakominikana baramfotorera hama nkagenda. Ibyo mu rugo n'abana nta muntu n'umwegeza mbura nta mugenzi yambuze n'Imana yanje ntiyambuze. Donc wararonse umwanya wo gusenga wararonse umwanya wo kubaka wararonse umwanya wo kurera abana no gukora akazi ko kurondera amafaranga nta na rimwe vyigere bihungabana cyangwa bikunyuzure oya najewe no banibesheye kubera kubura umwanya ndashobora kuburira umwanya iki mugabo urabico winjiza nukuri naritanga ico wibagira gusa nukuri ukabura n'umwanya wo gufungura ico birumvikana mugabo ntivyambuza yuko n'organize ivyo ngaha niruka muri ayo mazi yanje soso hageze ko nja gupakira ivyambuza n'uyu musi nibimbuza. Donc none nkubunye ko isukari kenshi kunda kubura n'abatonda dutonda umunsi wose ugasanga uratonze umwanya muremure. Donc ivyo byose nyene nivyo nari ndikunda kubaza vyaroroha ko ubikora. Dufate nk'ubu ufise chantier uri kurubaka barahamagaye isukari cyangwa ufise abantu bamukorana baca babigukorera urabyikorera byose. Ego ndafise abakozi bose naraborganiza. Ego arabo kuri chantier ndaborganiza abakorera muhira kuko aho jewe ndandariza ubu unye ni muhira ibyo kuja gupanga narabihevye kubera umupangayi hajya anye gupanga biragoye urateza imbere ahantu narabikoze naratunze n'akabare naragize iki mugabo hari ugusanga kubera kubura iki na kiriya ugasanga ntaco uriko urakorera mugabo jewe na prefeye kuguma muhira. Ego
naraboguruganiza byose bikagenda neza, amashitse ku mugoroba bakampa raporo periode yo gutanga isukari, nataha kare. Yego, aha turafise muri quartier, turafise groupe ya quartier natanguje nyene, ngira turaza kugishika ko ndakubarire na kimwe wambaza ngo kuri mendevre, no kuvuga nshitse naca nsubira nkitegura bushasha, nkategura hama nk'abakominika. Yego, merci. Kuri iki inye cintuze nico kubaka inzu yiwawe, warihemba boss kaba yarakuhemba, byagenda gute? Warafatanye canke wavuze uti ne, kuko iyo umukozi ariko arakora tampo aravuga ati naho ari ivyiwe, akavuga ati ibi inyenda ntegezo kuramo umutahe ndabe n'inyungu nkuko naye kugira ntewe, byagenda gute kugira ngo utore plan? Ubajije ikibazo kigoye cyane. Hari umuntu mu bisanzwe ntiwihemba uriyevariwa. Ego, sinashobora kwihemba kuko nariko nkora mu isaho ryajewe n'umutware. Yego, no kuvuga nahemba abakozi mu kwiyubakira, harimo inyungu, yariya nari guha umu engineer wundi. Ayo rero urayaharura ukabona ico wungutse, mugabo urabishira bien sûr muri valeur, mugabo ntaba yasohotse. Yego, donc wowe warabikora uko onye, mugabo ntarabikora uko. Ayo mahera ni ayasigaye agarutse aba ari inyungu kuri jewe. No kuvuga agaruka kugura ikindi kintu nugiye gusuma. Sinzi ko ntaho. Yego, ndakutahura. Donc barakunda kuvuga ngo umuhanuzi ntiyeme ku wabo, sibyo? Umugabo wawe akubwiye ati dushaka kubaka inzu, hama ukamubwira uti reka jenda yubake, yarabikwemereye? Kuko urumva arashaka kuvuga ati ntuzunkwegere kujya wabivuze, hama agatangura akavyemera, mugabo naho abavyemeye hari igihe avuga ati aha hantu anje. Oya, nukuri yaramaze kunyizera, yaramaze kubona, yaramaze kungira confiance, yaramaze kubona yandi mazu nubatse kandi ahagaze neza. Yaraza akashika kuri tankara cyane gose, canka kumva bariko baravuga na periode yo kubaka iwacu. Bon, ntiyari hafi, mugabo yarafata amakonje akaza akabona wenyine agasubira inyuma avuga ati nukuri Imana yaragize neza. Yego, amen. Okay, kuri ca kindi naco co kugira ngo gahantu bahite konje. Donc iyo umuntu afise umugabo kenshi urugo kwitirirwa umugabo. None kugira bayite kwanje canke wite kwanje byagenze gute? Navyo ntivyahavuye bizamwo akandi kantu, nta critique canke ikindi kintu cajeho? Ni ibintu bigoye gusobanura. Mu bisanzwe nakubariye yuko nitwe twubatse ubugira kabiri muri iyi quartier, bakiheza kuyiviyabiliza. Twebwe nakubariye ko twaba muri quartier neuf, kandi nakubariye yuko umutware wanje ntiyari hafi, mugabo hageze naraje, hageze ko dutangura kubaka. Ndaraba yari quartier nziza cyane gose, iri gudrone, hari imirima myiza yimbuka neza. Twe twubatse twabaye aba gatatu kubaka, muga kwinjira twabaye aba mbere. Twubatse akabarake ngaho, nararavye agahinga ngira ntangure kuza kubakamwo. Ndavuga nti no, iri fare yuko ndondera umuzamu, mugabo umuzamu ntawe nashobora kuronka ngaha kubera nta bantu bari imirima gose. Camfata umuzamu nari mfise muri quartier neuf, candamubarira nti urashobora kuza wewe n'abagenzi bawe batatu ndabatwara ahantu? Baraza, ndabereka nti aka karere ni gashasha, ni kandi aha niho hagira here amahera kuri mwebwe no kuri jewe, mwebwe abazamu na jewe umwubatsi. Yego, candahamagara n'undi muntu afise akabarake, bamwe bafise tuzembure ngaho onye kwibarabara, kandi abo bari ngaho sinzi ko mwaciye mababonye. Nabo twatanguranye, twazananye. Ivyo vyose rero vyahereye muri uru rugo rwacu. Hama candababwira nti mwebwe rero muyinstare ngaha, candatangura ku implanta. Haje kubaka umuntu hagira kabiri,
urumva baza bose babanza guca aho hantu bariko barubaka bakabona bagacambira ngo mbega yemwe nzokora umuzamu he ngacambira ndamukurondereye ni ukuvuga donc abazamu waciye ugenda urabaronderera ubuzi abo bazamu narabarondera kandi bose baba ngaha donc baca utanguye bari chantier ni ukuvuga yacamutwara iwe hano bakazana abandi ni ukuvuga harabura ukwegane bakamukura ngaha bamujyana niho rero naca mvuga nti ahantu ngira ndahita kuri mendevre maze kuhita kuri mendevre erega ryarafashe muri iyo periode abakozi bose rero baca batangura kuza baraza guhagarara iruhande y'irembo ryacu nca ndahita kuri mendevre none izina wagiyumviriye gute kugira uvuge ko ari kuri mendevre kuri mendevre abakozi niho baba bari baje kurondera mendevre ni ukuvuga ubu batwaye arabakoresha akabahemba baraharonka ubuzima barahakura umushahara igitunga umuryango bagakora rero bataha ni ukuvuga amashansiye yamaze kuba amashansiye bose bagumayo donc wowe bya bindi by'uko ubura abazamu n'ababanyi baciye baboneka n'ababanyi rero baciye batangura kuza après 4 mois baratangura kuza quartier iratangura kuba quartier nziza cyane iyo quartier rero tumaze kwita kuri mendevre ni ukuvuga kugira hafate rero iryo zina ngo kwa Ange kubyumva ari ngo urugo rufise umugabo wanje ntiyakorera ino yego yakorera mu mahanga ni ukuvuga babona jewe ndenganya imodoka bavuga ngo ujya Ange canke ngo ukeneye umukozi ngo duhurire kwa Ange yego hama ikirenze ivyo nuko hamaze kwimuka umuntu agira kabiri jewe n'abana n'umutware twaratoye igiseke turashishira turaja kubaramutsa turabaha karibu kuvuga twari tuhamaze amezi 4 tubakiriye baraduha nimero ka telefone turataha haje uwa kabiri wa gatatu shamamagara wa wundi wa kabiri namubwira nturondera amahera 220 natwe tuzana 200 tuca turagira igiseke iriya 8 ans okay igiseke tuca tugenda kwakira uwa gatatu ashitse haje uwa kane tuca tugira uwo mugenzo turagera kuri famille zishika nka 40 tuca ducrea groupe ya quartier Miroir iyo groupe jusqu'aujourd'hui iriho nta muntu numwe yimuka muri iyi quartier atarimo kandi jewe hariho abanzi n'abatanzi banze nta numwe atanzi kubera izina no kuvuga n'umushitsi aje ivyo bihe baba bari ati genda kwa Ange turaje kubatorayo donc byaca byoroha none Ange ngaho nye gato yangarutse ku buzima bw'umuntu ko wewe watubwiye ko wavukiye ngaho i Bujumbura iyo ngeze ibintu byo kugemuranira byo kuramukanya byo kugira ni ibintu bikunda kugira abantu ba ruguru en plus ni giseke ibyo uvuze none iyo ide nayo yaza gute abana n'umugabo nabo baba convaincre gute kugira ngo nabo n'abana bo mu muji uravyumva bakuriye muri 9 urumva naho babaye ruguru umugabo urumva bavuye ari bato ushobora kubashiramo ayo mayide gute kugira bagende kuramutsa abantu bakubwira ati si by'abakecuru si by'abatanu oya hajya urukundo ntiruraba intara ntiruraba imyaka ntiruraba ubwoko oya nukuri ntiburaba ngo ngura umurundi uri iki hama bisubiriye sindi umunyamuji ya 100% abavyeyi banje n'abavyeyi bavukiye ruguru bakuriye ruguru ego papa yashitse ngaha a 16 ans mama yatubariye nawe ko yashitse ngaha a 21 ans ntibisobanura yuko akaranga k'umuvyeyi gaca gatakara twakunze tubona ingene babana n'abandi hariya mu Kamenge bararamukanya mama yararima baragemura bimbuye ibigori tugatora utugori twiza nkajya mu gisagara nkambwira ndagemurira mwigisha wanje ndagemurira mahene wanje kurumva akoronye hama nawe wawe warabona twarabona ishishiro mu rugo iwanje narabona ingene baje umuntu avuye ruguru canke avuye handi kuko abagenzi bose dufise sabavukiye Bujumbura no arashobora kuba nawe yavukiye ruguru mbwa mu gisagara kubera kakano nawe nyene kiwabo akangemurira mu giseke no mu nzu yanje ndafise ibisimbo ndafise ibiseke byinshi ndagemura kubera urumva ko n'umugenzo mwiza yego hama abanje nabo surtout nk'abana bitwara ku muvyeyi yabatwaye nabo nyene nk'ubu niyo baba
baragemura yego baragemura Bagatora abandi igiseke. bagenzi babo nta biseke iyo Urumva bari bamwe nyene naje bamwe nari mvuga ni batararonka envelope. mugabo kugemura ntibisaba igiseke Igiseke, gusa mugabo uragikura uraconka ku muvyeyi canke ku mubanyi mwiza yego Okay, iyo abantu bamaze kuza baraza urumva ari benshi umuryango umwe ibiri urumva biba bicoroshe wambwiye ko mwageze gushika kuri 40 amafamiye agera ku 40 biba vyoroshe none kubana Jean ko mugumana izi ko bamwe usanga bikoto usanga hari abantu bafite imico itari co kimwe n'iyiwanyu navyo vyoroha gute kugira ngo mushobore kubashiramwo ibe nayo mahide bakavyumva groupe ya quartier twarayigumanye groupe ya quartier twarayigumanye n'uyu munsi icamwo vyinshi inkuru amakomunike naje n'agasukari n'akaronse niho mvuga ne muraza gutora isukari amazi urabona ko hariho amazi menshi jewe ku rudandazwa rwanje ndashiramwo uza wumva n'uwundi iyo groupe yarahagumye irimwo umubano mwiza ngaha anye nukuri nahasanze kuva kuri ico kintu twatanguje harabaye mu rukundo rudasanzwe abantu benshi batigeze bagira mu makartier baje bazananamo bakakubwira ati je narabaye ngaha mugabo ntitwigeze tubana gutya twebwe na bonane ngaha tugira bonane ya quartier yose mugirira hamwe mwe tugirira hamwe twese yego turafise turagira n'akandi ka groupe twaderamwo amafaranga ya solidarite hariho utundi tu groupe tw'abagore yego dufashanya tugwazanya yego nk'ubu iyi weekend passé twari twagiye ni ya lo sociale gusa twari twagiye turicarana duhimbaza no 8 mars naho yari yaratevye kuko kubera gwa rukundo n'ubumwe dufitaniye vyaranse ko le 8 mars tuyicelebra kubera dufisemwe abamizerema benshi irya periode harimo bari mu mafungo n'abakatolika twari mu mafungo twari mu karema ubu rero muri iyo ndwiheze niho twizihiza uwo munsi mukuru twara abagore beza tuberewe tunezerewe ego nukuri kandi nukuri ubwo rukundo ruri muri quartier yacu njewe naho ndarubona naho nigeze naho wabaye hose naho nabaye hose antuka habaye hambere yego uragwara ngaha bakakugwaza tukagwazanya turatererana cane gose kandi ntibaguterera ngo kubera barakuzi cyangwa ngo muragenderanire mufitaniye familiarité oya kwitwa gusa umubanyi wo muri miruware bakumva ko hariho ikibazo kirenze turaja hamwe hakagira abi porta-volonté yego none ganje iyo uri kuraraba iterambere ryaje ngaha ukabona ingene haje hakubakwa amazu aya naya bivanye nawe wahatangwe wahabonye hakiri imirima ishamba nigiki wovuga kuri ivyo uri kurabibona nkuko aho mugeze mbe hajya miruwari ngana gute miruwari ni zingaya ni miruwari yose canke hariho miruwari 1 canke 2 ziri divije en deux parties hariho parti irimo ama ambassade mugabo ubu harimo abantu atari benshi hakaba niyi yacu niyo ya mbere niyo yatangiye kubamwe abantu benshi mugabo solidarite ni imwe hama ukuntu igenda iratera imbere antuka nakubwiye ko maze imyaka umunani bientôt 8 ans 9 ans urabona ingene hateye imbere kubera antuka byose tubikesha leta yacu no kuvuga ngaha kuhubaka ntupfa kubaka vagabo oya ubanza gutwara plan yawe bakabona yuko inzu ubaka hotel ego umaze kuyubaka hotel bon ni bimwagiye mubona hamaze kuja ko dare no kuvuga yuko baba bakwemereye kubaka mugabo hari akandi gaparti gatoya bon ni miroire extension yayo ntushobora kuyidiferencier no ngaha ego twarabaye umwe nukuri turashimira vraiment leta yacu igihugu cacu ciza cyo Burundi ego
baratugiriye neza baraborohereje kandi kugira ngo baratworohereje mugire Yego. okay merci hanyuma mbere yuko tuca turangiza shaka utubwire rero wamira tubwira ibyo byose ntushobora kubibamwo uri umumama utaronse soutien y'umugabo wawe y'umutware wawe namubanye gute umubano umaze imyaka ingahe mu rugo mbere maze imyaka 28 28 ans nabagize mariage ngana to kumenga umwana bana umwana kumenga uracari muto ko sagize mariage ngana oya n'inkoko hari inkoko za mutoyi zirabaho hakaba n'inkoko z'ikirundi za sekaganda sindi umwana ego nagiye kubaka ndi muto mugabo uyu munsi ndakuze ego ndakujije nagiye à 19 ans bon 20 ans yagize ego hama umutware wanje tumaranye iyo myaka ego ni amahoro ndakengurukira Imana cyane utubwiye ko wagize mariage à 19 ans kenshi barakunda kuvuga ngo iyo umuntu yubatse ari umwana biramugora wewe byarakugoye byaroroshye nuko bukerebutse nivyo nk'ico wibuka byakugoye cyane ivyangoye nkishika mu rugo kubona nari nagiye imbere y'abakuru banje ndafise mukuru wanje nkunda cyane ndabakunda bose mugabo yaraje kumarana igihe nanje kubera nari nibarutse anyaraniye naribagira yuko ari jewe mabuja wo mu rugo ruko vraiment naravyibagira ego nkasanga ndiko ndakina mu rugo uriko urakina genre narakina birya vya horo coga tugasimba umugozi n'abana banampunze baje kuba iwanje n'umukozi yego nukuri natanguye kumva ko ndi mama umufasoni nyawe nk'ije 5 ans ninjiye nari ninjiye mu bafamilidere yego 5 ans mu rugo nukuri kuko ndibuka ko n'umutware wanje ahantu yakorera hari ubwo baza kumurondera ugasanga baje kumurondera bakambaza ni hari oya si hari ngo none duhamagarire madamu wiwe tumumutume ko cyababwira nti ntuma jewe ukabona nyene ko batangaye ntibatahura ko yaba ari wewe none byaba bivanye n'ubuto canke nataye yawe nari gatoya narakana no mu maso nawe ntivyamuderange nko bagusanze ariko arasimba umugozi oya numvise imodoka yiwe yaserutse ariko araklaxona naca niruka imbere ko bagurura portail okay izonye urumva warabibayemo gushika imyaka 5 ihere mugabo urumva waba wabyaye n'umwana abana babiri yego hanyuma seri ya mbere nari namaze ko babyara okay hanyuma umubano ubana gute n'abantu ndimo abana abo bose famiye yawe biri gute na bya nta muntu yikrasa oya ariko nukuri ndabishima ndanabikenguruka cyane sinzi ikirundi nokoresha numva ari neza cyane ndagerageza uko nshobora ndagerageza nukuri aho umwana w'umuntu ageza kandi ntushobora kubana neza n'abantu utihangana udafise vision udashaka gukuza neza abana bawe yego ibanga wakoresha none kurera abana nirihe wewe ibanga ry'iwawe nirihe ibanga ry'iwanje ryo mu rugo rwawe n'umutware kurera abana ryo kurera abana niryo kubaka ibyo umuntu wese aba afise ibyo agira ko principe yanje yari yo kwihangana hanyuma nkabagira abagenzi bakaba bagenzi bawe abagenzi nakitemera ngaho hama nkabahishuka ivyanje nibigoye kuvuga n'ibitagoye kuvuga byose nkabivuga nakaze mu kanya bigahinduka abantu babaho bakaza amashavu mugabo muri abo bakaza amashavu jewe sindimo ntiwigera ushavura none ndashavura cyane gose kandi nkaca nkurika nkavuga mugabo ishavu ryanje rimara
bavuga mu kirundi ngo umwanya urume rumara. donc bica bihera. Yego muri make ndi munezero. Yego. Okay. Merci beaucoup. Mu bintu byose batubwiye umaze gukora umuntu wese arahura n'ama challenge. Sivyo? Arahura n'intambamwe n'iki. We intambamwe umaze guhura nazo n'izihe muri ibi uvuga uti ibi bintu vyama biramaze kungora, cyangwa biramaze kunteremutsa ku buryo ntashaka kuvyibagira n'ibi. Mu byo ukora byose. Mu byo nkora nta muntu ego. Ama deception aba y'abantu yego y'abantu ndimo barakudeseva wewe ugasanga baraguheraniye cyane gose kenshi yego nivyo uca ubigenza gute none iyo bishitse nk'ivyo bon ndagerageza aho ngeza hama vyemeye nkaronka bidakunze naho ndaheba nkihangana. Abafundi nabo n'ababeshi kenshi barakunda kubivuga. Wowe nawe wanga badeseva abandi nawe nawe sinanatahuye domene wari wanjanye byose ni nukuri noba mvuze ngo ndo mutagatifu. Ubusanzwe iyo umuntu afise akazi kenshi ntu satisfeza bose. Ama rendez-vous watanze ugasanga ntoya respect. Yego ivyo ku mufundi vraiment mugabo nukuri ntibimba ko jewe cyane oya. Yego iyo bishitse uragenda ukiyeswiza cyangwa ndisigura nkasaba n'imbabazi. Yego anje mbere yuko turangiza shaka nari navuze ngo turangize mugarareze umwanya umbwire defo yawe ya mbere uzi uti defo je vraiment ndayifite kabisa ni defo yanje bayivuze buke ndashavura cyane kandi ntibimara umwanya mugabo ndashobora gushavuzwa n'ibintu bitagira akamaro. Uvuze ngo ushavuzwa n'ibintu bitagira akamaro ni nk'ikuvuga nk'akarorero umuntu ambeshera cyangwa atampa agaciro. Ngacho ni ikintu kinini ucugira iki donc wowe nturi muri bamandi banuma oya sinigirisha ucuza ukamushikira ukabimubwira. Ego ndaza ndakurondera ariko ubu no kuva ngize 25 ans narifatiye ingingo. Ayo mashavu yanje narayahagaritse ikora nasanze arashaka kugukura mu bantu. Amashavu arashaka kugukura mu bantu. Kera jewe no kuri twaraheza umuheza bon dis-moi no kuvuga uncyoje umbabaje umbesheye amahoro nayo ronka jewe aruko nagushikiriye hamico kintu tukakivugana kandi nibibyo nakubariye ko ncani bagira. Donc waraza ukabimubwira ukabomo uri muri babandi bacashika babomoka kavuga. Kera naravuga kandi no gukubita nkakubitana twaca dukugwana mwaca mugwa. Mugabo uko umuntu agenda arakura uko ugenda urabana n'abantu uko ugenda urintegra Imana muri wewe hariho ibintu hariho ingeso zigenda zirakuvamo. Ivyo rero byose byaragiye birahera ikintu ntibagira gusa cingingo nafashe ngira jubilé de 25 ans de mariage. Narabwiye Imana ko n'uwumbabaje n'igiki nzoshona umunwa wanje nta kamaro ko kujya guharira nawe. Ndanuma nkabibika ubimenya utabimenya ko nasanze biragarda ubucuti. Nomo muganga wacaza mu hypocrisie na hypocrisie nakubariye ko jewe sinde mu bantu b'inzigo yakazikira. Bene ukuri wowe urinumira kandi nkabiha umwanya haragera periode rero bikahera mwana bikwibagirako. Ico uri proud naco niki ta plus grande fierté kuba mu bantu kunezerwana n'abantu. Je ndi umuntu nkunda kugenda gusohoka afana kuja gusara ngende umuntu anezerewe nje kumuraba ubabaye ngende sinkunda umuntu amboha oya umuntu aguboha no kuvuga nkunda imita nigendere ninezererwe mu bandi nje kwikorera kandi antuka
ndakunda liberite niyo yego. Okay. Niki kihe kintu rero wobwira abantu bariko baratwumviriza bivanye na experience leçon morale wakuye mu buzima bwose wabayemo mu byo ukora woshobora kubwira umuntu ariko aratwumviriza kugira ngo nawe hariho umuntu ashobora kuba abona nk'uko nyene akavuga ati ibintu watubwiye ko wabaye mu buzima butandukanye, warabaye Bujumbura, warabaye Ruguru, warabaye mu bukene naho peut-être butashoboye kubara umwanya munini, waragize amafaranga ntuka ntugowe sivyo, ubu iwawe warapanze waragizene, urashobora kuvyangloba vyose ukagira ikintu ushobora kubwira umuntu kugira ngo umuntu yaravye kino kiganiro umwanya twagikoze azogira ikintu akuye muri kino kiganiro. Ni kihe kintu wamubwira? Mu buzima icyo nohanura canke intererano nuko umuntu yobanza akiyemera wenyene. Estime dos. Ntiyisuzugure. Shatse kuvuga iki? Ariko ubwenge, ariko umubano, ariko umufuko, umuntu abanze yiyemere wenyene. Amaze kwiyemera yumve ko ikintu cyose agira jemwo engagement yari yose afashe ahayisisa. Naho ubona ko ataho biriko biraje n'amakuraje nta kindi. Hama uba umuntu udatinya kuko buryo dusone turica. Urashobora kudashikira ikintu ntushikire destin yawe kubera isoni n'ubwoba bikakunanira kuvuga. Uwo kugiriye neza bikakunanira kumwubahuka, kumushikira no kumwubahuka. Hanyuma sinzi ko novyita ko no kutisuzugura, ukabona ko umuntu w'agaciro mu bandi. Ubanza kwivaloriza wewe urupfu imbere ko abandi bazokuvaloriza. Hama ukiyangaja ni bwa bwoba navuga ukareka kugira ubwoba gutinya. Jewe ngiye kudandaza avec 100,000 francs, est-ce que 100,000 izogere ncangenda gukora ibingana n'uburyo mfise ntatinya ntaraba ngo banaka barancisha mwijisho. Hanyuma umaze kugera hugera abantu bagendana n'abantu benshi, turagendana wewe tukagendana n'uriya kandi ntitungana. Ntitungana ari uburyo, ari ubwenge, ari ubwiza, ari umugisha, ariko ntitungana. Sinkeneye iciza nuko wewe wiraba wewe nyene kuko ukaraba amaso ukaraba ku maso yabo muri kumwe ukuri ntaho uzogera nta nico uzoshikako. Yego abo baba baragerageje muri ubwo buryo nabo bikaba byaranze kuko hari abagerageje nibasubire biratra nibasubire bareke kuguma handi. Umuntu atera imbere kubera yagerageje. Amahera uronka yujya canke ico uha umuntu kubera wagize effort. Amahera ntazokoroka ava mu ijuru. Saye mashugwe dutera ngo sorome n'amababi no. Ari ya waronse nayo. Fata umugambi. Aya mafaranga fise projet iyi neye. Umaze gufata iyo projet. Sera sentir. Sikubera hasohotse siperi wa oxygen ruka kuyigura kubera mugenzi wanje nakaya yambaye. Oya hewe je no guhunga no kuguhunga ukamara n'igihe utambona kugira kakantu nshaka gushika ushaka gushika ukahayariza. Kandi sintinya ngo baraza kuntwenga ngo wanje ngo reka aradandaza irengarenga cyangwa ngo adandaza amakinju ngo cyangwa yanje ngo agira gutya. Oya kubera oya umwete wanje mukagabanya gusinzira. Yego itiro kari ubunebwe. Nize telefone dutunze. Umunsi nagiye kuraba ikiganiro cyawe mfise programme ndashobora kwirotruva amasaha yahe. None twa rero akazi kiwacu bagahebe. Oya simvuze bagahebe. Ikintu cyose ugiha umwanya wacu. Wa mwanya washitse muhira wamanya wo kuruhuka urashobora kuja kuri mugabo
anatunda wowe byuka ugenda ukore ubunebwe uhebe ego hama wigisha n'abana bawe kugira umwete kuba ba inamwete ego ko babi wawe bose ni ba inamwete nukuri sponse novuga ngo birera gose mugabo sinigayira ego sinigayira ego Ange turagushimiye waduhaye umwanya wawe deje urumva kuri wowe umwanya n'amafaranga ntato gutwaye umwanya munini yagose uduhaye inoti nyinshi mwakoze cyane kutwakira wakoze kutwakira iwawe ni umumama mwiza yakirana neza aba ahantu heza rwose ibi byose ni wowe wiyekije niwe wagiye cyangwa urarondera n'umuntu aza akagira dekoro n'ibiki n'ibiki byose uca byikorera meriti serivisi njewe nyene uburyo bien sûr so bwiwanje je nyene hariho umutwe w'urugo niwe ego ndavuga ku vyerekeranye no gushariza basi barasa neza haba indani rero ndagushimiye cyane sinzi rero ko usigaye adresse canke contact umuntu yo gukenera yoraba kino kiganiro akumva bivanye n'ivyo ukora ko yashobora kukurondera muri quartier Miroir nkuko nabivuze muri au centre ya quartier au centre ya quartier no aha niho hagati na hagati ya quartier uzana nyamabarabara nord sud est ouest nitwaba turi hagati na hagati navyo warabikuze oya twavyisanzemo Imana niwe yaduteguriye ngaha hantu hanyuma naho uja mu gisagara naho uja hiyo mu Kamenge iwacu canke aho uri hose ushaka kuza muri Miroir ufashe taxi no muri ville barakubaza ugiye muri Miroir yego hehe na hehe no kwa Ange kuri Mendeve umutaxi vero umutaxi moto bose bakubaza ugiye muri Miroir ni hehe na hehe no kwa Ange urumva ko ni repere ya quartier urumva ni aho biravyumva ama contact nayo contact ni telefone ego nashaka kugasigamo 61 98 31 50 niyo nkoresha nyene no kuri WhatsApp ego Ange urakoze cyane murakoze cyane nawe mwakoze mwese namwe mwatwumvirije uwo mukenera mwumvise ko akora ibintu bitandukanye muzomuha ibiraka ngira ngo afise byinshi siniko ndakira publicité mugabijana ntijyanka murindi ego muzomuha ibiraka muzomuha akazi hamagoma yibera umubosi ego mama atesa mama mwiza ego murakoze cyane murakoze namwe mukaba Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu amen namwe mujane nayo yivange no mu bikorwa by'amaboko yanyu amen